Shalom, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Ndonge kandi kubaha ikaze mu ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro citwa Intahe Yacu. Ndabaha ikaze muri nondwi irindi ncuro. Ndabashimiye cyane uburyo murushirizaho kubana natwe na cyane muri kino kiganiro. Mwarahezagiwe cyane. Nkuko bisanzwe, ikiganiro Intahe Yacu cama kiba iminsi yose ku munsi wa mbere no ku munsi wa kane. Ariko turabasavye imbabazi kubera ko hari akagorane kabaye mu ndwi yahera ntitwashoboye kubashikiriza ikiganiro Intahe Yacu. Kandi nizera neza ko mutugira imbabazi kandi abashimira ko mwarushirijeho kudushigikira nubwo ibintu bitari vyoroshe. Reka ndabaha ikaze kandi mu kiganiro Intahe Yacu. Imbere ko dutangura ikiganiro reka dufata akanya dushimira Imana ko iduhaye kuduha akaryo kadasanzwe ko muri kino kiganiro. Mwami Yesu turagushimiye urukundo rwawe. Turagushimiye imbabazi n'ubuntu bwawe. Turagushimiye mwami kuri kumwe natwe. Turagushimiye mwami ko muri kano kanya tugira twiga ijambo. Kandi ijambo ryari rivuga ngo turamenya ukuri kukaduha kwidegema. Turagushimiye mwami ko muri kino kiganiro Intahe Yacu tuzakumenya ibidasanzwe. Kandi ivyo bidasanzwe biza kubaka ubuzima bwacu kandi biza kuzana intahe ku mugaragaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizera. Amen. Yesu ashimwe. Ndonge kandi ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Nizera neza ko muguwe neza. Nkuko twabibabwiye ko turi mu rukurikirane rw'ikiyago aho tuyaga ati ni gute twocika intahe muri uno mwaka. Ubuheruka twarabonye ati bimwe mu bintu byo dushoboza kuba intahe nuko twoba tuzi Imana yacu. Twizera Imana tuzi. Yesu ashimwe. Hama uno musire turafise akantu kadasanzwe tugira tuyage mu mwanya utari munini. Ako nako bakita kwizera Imana. Yesu ashimwe. Nizera neza ko ibidasanzwe biza gukoreka. Turizera Imana maze ubuzima bwacu bugacika intahe. Imbere ko tuvuga ijo bita kwizera Imana, reka kwanza tuvuge ukwizera. Turasoma mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 11 haravuga ngo ukwizera, igice ca 11 ku murongo wa mbere avuga ngo ukwizera niko kutumenye ni ukumenya gose ivyizerwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitarabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Yesu ashimwe. Ngo kwizera nukumenya gose udakekeranya ivyizerwa. Vyumvikana yuko ntushobora kwizera udafise ibintu wizeye. Hari ibintu dutegerezwa kumenya. Ikintu ca mbere dutegerezwa kumenya nuko ntushobora kuvuga ko wizera udafise ivyo wizera. Imbere yo kuvuga ko wizera utegerezwa kwanza kuba ufise ikintu kanaka wizera. Bibiliya ivuga ngo kwizera nukumenya gose udakekeranya ivyizerwa. Uno musi nibiki wizigiye mu buzima bwawe, utegerezwa kuba ufise ibintu kanaka wizigiye. Rero abantu benshi baragerageza kwitiranya ikintu bita ukwizera no kwemera. Ukwizera no kwemera biratandukanye. Ndashobora kwemera ko ndi umuhungu kubera ko ndabibona ndi umuhungu. Ndashobora kwemera ko mfise umutwe kubera ko ndawukorako nkawubona. Ariko ivyo ntibisigura sinshobora kuvuga ngo ndizera ko mfise umutwe. Good. Sinshobora kuvuga ngo ndizera ko mfise igihumbi kuko nakoze mu mufuko ndakibonayo. Oya, aho mba nemeye. Ukwizera rero nukumenya gose udakekera ivyizerwa. Ngo kandi ngo ibitaraba niko kubitumenyesha yuko bihari. Twizera ibidahari tukemera neza yuko ivyo bidahari bihari. Yesu ashimwe. Rero ico nico bita ukwizera. Mbega rero urashobora kwizera? Urashobora kwizera? Ego cyane. Umuntu wese arafise ukwizera muri we. Yesu ashimwe. Umuntu wese arafise ukwizera muri we. Rero igitandukanye, hariho abizera ko bazogura imodoka. Hari umuntu yizera yuko yivye adafatwa, hari umuntu yizera yuko azogura imodoka kubera ko yakoze ibicanke biriya. Rero uno munsi ntitugira tuvugane kuri uko kwizera, tugira tuvugane ico bita ukwizera Imana. Yesu ashimwe. Reka dusome hari umurongo uri muri Mariko, mu butumwa bwiza bwa Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice ca 10 ku murongo wa 27 aho Yesu avuga ngo ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana suko, kuko vyose bishobokera Imana. Yesu umunsi umwe yaravuze ati burya rero ikintu cyose ku Mana kirashoboka, nta kintu na kimwe kidashoboka. Bisigura ngo iyo turiko turizera Imana, twizera Imana ko ico twifuza yuko izogikora. Ku Mana ibintu byose birashoboka. Twizera ushobora gukora. Ego ndashobora kwizera umu engineer nkavuga ati ndaguhaye nyubakira inzu, impamvu ndamwizeye
Petetre ko nashoboye kubona imwe mu nzu yubatse, petetre ko nshobora kuba mfise ivyemezo ko uwo muntu iyo yubatse inzu iyo nzu irarama igakomera. Uwo numu engineer ushira ivyizigiro vyanje muri we nkavuga ati uwo mu engineer arabishoboye kubera ko hari ikintu kanaka nzi. Rero ndashobora kumwizera ko ninamuhereza nyubakira inzu azoyubaka. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bishobokera Imana. Urazi ko bya bintu vyose wamusengera Imana ishoboye kubitanga. Amagara meza ukeneye, amahoro ukeneye mu buzima bwawe, urugo rwiza ukeneye, ikintu cyose ukeneye, vyose bishobokera Imana. Nta kintu na kimwe kigoye. Umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo na nyuma ya zero birakora. Inyuma ya zero ni hahandi tuba tudagifise ivyizigiro, ni hahandi tutaba tucemera ati mbega bugi bino bintu birakoreka canke nivyokoreka. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bishobokera Imana. Rero hari ikintu nashaka ko tumenya. Imana ntishaka ko tuyizera, novuga Imana ntishaka ko tuyigira ivyizigiro vyacu vya mbere. Kuko hari gihe umuntu usanga afise ivyizigiro abati Imana niyo vyizigiro vyanje vya mbere. Kandi sico gusa Imana ntishaka ko tuyigira ivyizigiro vyacu vya nyuma. Hari n'abandi bantu bati ikintu cyose ingorane ibaye ararondera inyishu akarondera inyishu hama yabuze inyishu Imana ikiba ivyizigiro vyiwe vyanyuma acabati Imana nararonde narigwaniriye ndashaka umbere inyishu Imana akayigira ivyizigiro vyanyuma. Hari n'abandi Imana bayigira ivyizigiro vyabo vya mbere ugasanga iyo afise ingorane ararondera inyishu ku Mana ayibuza akabati Imana niyo yari ivyizigiro vya mbere reka mpige ayindi nyishu ahandi reka mpige ivyizigiro vya kabiri. Ariko suko Imana itugomba. Imana ishaka ko tuyigira ivyizigiro vyacu vyose. Bivuga ati nta vyizigiro vya mbere dufise, nta vyizigiro vya kabiri dufise, nta vya nyuma dufise Imana. Nimba turiko turasenga mvuga ati Imana niwe nizige ivyo nyene. Kuko rimwe na rimwe harige tugira ngo turiko turizigira Imana ariko ugasanga turiko turakarikira Imana. Kavuga ati Mana ndizera. Ugasanga turiko turavuga ati Mana ndizera ko nzoronka 10,000. Mugabo uvuze ati ndizera ko nzoronka 10,000 ugaje uvuga ati tantine yaranyemereye 7,000, mama yaranyemereye 2,000, undi nawe umugenzi yaranyemereye 1,000 ndabiteranije nzoronka 10,000. Suko Imana ishaka ko tuyizera. Imana ishaka ko tuyizera hahandi nyene tutabona inzira vya bindi nyene udashobora kwiyumvira. Iyumvire Imana yabwiye Abisirayeli ngo bazunguruke novuga ati uruzitiro rwa Yeriko incuro 7 hama uruhome rurabomoka. Uruhome rwobomogwa no kuruzunguruka ntibibaho ariko gusa kubera ko bizigiye Imana barazunguruka ibintu birakoreka. Rero ntibifatanye n'ikintu na kimwe novuga ati Imana iyo turiko turayizigira tuyizigira ataco dufatiyeko. Hahandi uvuga ati ndavye capacité zanje ntavyo nshoboye, ndavye ubwiza bwanje sinshobora kuronka wa mugabo asa nuko nifuza, ndavye amafaranga afise canke ukuntu meze shaka kuronka wa mugore nifuza ariko ndize Imana kwa zomumereza. Ndavye ivyo nshoboye, ndavye amanota naronse, ndavye ivyo mfise sinshobora kubaka inzu imeze kwa kundi, sinshobora kuronka ishuri rimeze kwa kundi, sinshobora kugera ahantu bivanye n'icondi ariko nizigiye Imana. Ugakura ivyizigiro vyawe mu bantu, ugakura ivyizigiro vyawe mu vy'abantu bavuze ivyo nakayavuze tukabishira vyose ku Mana. Ugiye gusoma muri iki gitabo nyene cya Mariko hari ahantu Yesu yavuze muri Mariko igice c'9 ku murongo wa 23 aho Yesu avuga ngo vyose bishobokera yavuze ati nguvuze namba bishoboka. N'umuntu yaramubwiye ati Yesu nimba ho bishobora binkorere. Yambaye ati nimba ho ushobora nkiriza umwana. Yesu aramubwira ati Yesu vyaramubabaje cyane. Aramubwira ati ngo namba vyoshoboka erega se ngo erega vyose bishobokera uwizera. Iyo wizigiye Imana nta kintu na kimwe kidashoboka. Uno musi hari ibintu twita ko bigoye ariko vyose bishobokera uwizera. Bigusaba gusa kutangura kukura ivyizigiro vyawe ku bantu kuko Imana ishaka ko tuyizigira nka source nk'isoko y'ivyo ya vyose dukeneye. Apana kwizera Imana tuyikarikira ngo papa zo urumva ngo ndizera Imana ngo ko papa zobiza aho tuzaturiko turizigira papa kanaka, tuzaturiko turizigira tantini kanaka, azamva umuntu avati je ndizera nzoja hanze kubera ko ndafisha amafamiye menshi hanze. Aho twaba turiko turibesha ntituba turiko turizera Imana ahubwo tuba turiko turizera abantu. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera umwana w'umuntu aravumwe. Rero twizera Imana tukayizera atakintu na kimwe dufatiyeko. Twizera ibitaraba nkaho bihari nabati ndizera nzotunga kuko ijambo ry'Imana rivuga ko uhoraho niwe mungero wanje sinzokena. Ndizera ko nzomenya mwishuri kuko ndizera ko nzoba umutwe sinzoba umurizo. Ndizera ko novuga ati ndinzwe kubera ko mbona abapolisi banyikuje, kubera ko mbona ibintu vyose bimeze ukuraho, ariko nizera ko ibintu vyose
bizogenda neza kubera ko nizera ko inzitiro zanje azihoza ko amaso. Rero twizera ijambo ry'Imana, twizeye Imana, twizera icyo yavuze. Ngo Aburahamu yizigiye Imana. Bibiri bivuga ngo yizeye ibitokwizigirwa, ngo nubwo ngo umubiri wiwe yararaba Sara akabona umubiri warakiza akaheze, a double menopause zibiri. Abahinga bavuga ko keje imyaka 45 biragoye gutwarinda, ariko we yarafite imyaka 90 aratwarinda aravyara. Rero nimba kuri Sara byarakunze, nta kure hahari Imana itokorera, hose birashoboka, bisaba gusa ko tuyizigira. Iki n'ikindi kintu cyo dufasha kubaka ubuzima bw'intahe. Mu gihe ugendana ivyizigiro vyawe, ivyizigiro vyawe ukabishira ku Mana atari ku bantu, byose bizogenda neza. Ndabashimiye cyane akaryo mwadutije, kandi nizera neza ko ubuzima bwo kwizera Imana buba ubuzima bwanyu, atari ibintu mwigishwa ariko bibabamwo igihe cyose. Mwarahezagiwe cyane, tuze dusubire ku munsi wa kane. Ibihe ni vyiza cyane, murakoze.